yari yateguye iyi samedi nyene turiko turazamwe yari yateguye kari ngombwa tora umuryango abana batonyi biwe na nyina wiwe ngo baze kubonana na Kiriku ndazi na Kiriku ivyo bintu yari asanzwe abizi je nyina we bashakana namutumye Kiriku we ni mwabonana bamumbwirira kumpera agapira ka Bantu Boy ndagakeneye naye ndakambare mbegwe bigenze uko rero niho nyene haje haza urufugi turumbuka yari karasuka umuntu nyene bicaye yari karamusuka niho nyina ahagurutsa mu byatu mutwe kuranja kwa guhaguruka ngo mutwe kuranja yatambutse intambwe zibiri aca yitura hasi ngo sayo kuvuga ngingorane ndiko ndaburenera ngahi Bujumbura ngo ndabwirirwa ndambye ati none ubwirirwa gute kandi uri kumwe n'umusitari ngo yaje urumva ngo arumva ngo mandamurondera namubuze ngo nampa n'umwanya wo kuganira ngo nkubu ngo manja no kuraraguza ngo ndara ngo kwa master ndi muri studio ndamubwira ati burya niyo kugira ibintu nk'ivyo we mwegere ndazo muziki murawukorana gatonyi ndamubwira ati wewe urazi ko wabayeho biri mu bintu kumbure bituma Kiriku adahuza cyane na Satbi kuko mu ndirimbo nyinshi za Kiriku arakunda cyane kumudisinga Satbi sana cyane hamudisinga birumvikana kandi burya iyo ukoreye ikibi umwana kiri muto akura ico kibe acibuka Hello everybody, mwese mukunda ibiganiro vya Buja Hit TV. Murakomeye nundi munsi mwiza cyane dusubire guhura namwe aho muri hose. Ndazi ko muri benshi cyane mukunda ibiganiro vya Buja Hit TV. Murashaka kwibaza ati Isaac ngaha nuri ni hehe? Ndi ahantu Ingozi. Ndi Ngozi mu ntara ya Ngozi ruguru twafashe urugendo rwa rurerure rwaturuhishije ariko nta kundi byabaye ngombwa yuko tuza ati Ngozi naje mubiki naje kuba ijisho ryawe umunyagihugu aho uri hose ukunda Buja Hit TV naje kugira ndakwereke amateka y'Ingozi kwaza ndakubwira yuko Ingozi gishika Ingozi nasaze yuko n'abantu beza cyane Ingozi barazi kwakira abashitsi Ingozi ni bamwe mu bakunda umuziki w'Urundi cyane je rano nari nicaye hamwe na papi tuko turatera blague ndavuga ati papi nukuri Ingozi barakunda sana music y'Urundi kuko nta muziki mwe mu Tanzania ndumva ngaha twara ahantu tuko turivuna umusasa okay nice ni vyiza cyane ngaha turi he murabona intebe pembeni ibintu pembeni aha ni wabo ya Kiriku nivyakunda turaza kwinjira mu rugo muraza kuhabona n'ivyadukundira umwanya ntiwadukundira ariko rero nakubwire yuko iyi exclusive ikino ganiro utagicikwa utagicikwa gikurikirana kuva mu ntango gushika mu herezo kuko ni ibintu byinshi genda kuzanire turi kumwe n'umwe mu bazi ubuzima bwa Kiriku umwe mu basore bakoranye na Kiriku kuva kiri muto gushika Kiriku akuze gushika Kiriku aho muzi uno muzi Kiriku akili nimwe bari byo korakora neza cyane muri Bantu Boy so nice uno muzi rero turaza kumenya ubuzima bwa Kiriku mu majambo menshi cyane mu buryo buhanitse cyane Kiriku ninde yabayeho gute mbe yarara yakiba mwibarabara kuko murazi histoire ya Kiriku yuko yaraba mwibarabara alors byagenze gute bahuye gute na Fizo yarigeze kubitubwira ariko rero ndi kumwe n'umuntu novuga yuko bakuranye na Kiriku mu buzima bwose bugoye aza kutubwira ibintu byinshi utazi kuri Kiriku biteye agahinda cyane cerekana mu ikaze turi kumwe nawe bro ingo kwanza ngaha bakubone abakunzi ba Buja Hit TV nice bite man sawa kiragenda buhoro witwa nde kwanza kazana nitwa niyo nkuru Jabir bataza Masai nitwa niyo nkuru Jabir batazira Masai akavura ni kose turi mu ntara ya Ngozi aha bahita gute neza na neza bahitwa Mungere ni mu Giswahili ni muri Giswahili mugabo ikarite bayitwa Mungere wowe rero ngiye naronse amakuru yawe yuko byabaye ngombwa ko ndakurondera mvuze amakuru yawe ngo yuko wowe wakuranye na Kiriku mwarasangiye byinshi na Kiriku we Kiriku muzi agifise imyaka mwamenyanye afise imyaka ingahe Kiriku mu bisanzwe twamenyanye afise imyaka 6 nakiri muto cyane mu bisanzwe nyine ahantu twamenyaniye sahandi nahantu kumubama yapfuye yadandaza ubuyi niho twakunda guteramira mu ijoro bivanye yuko nyine mu quartier twabana je nkaba ndamubona kuri yo rigara namubonaho
iminsi myinshi mugabo nkifuza impamvu ndamubona kuri iyo rigara tukanwa ubuyi mfise nk'ijana nkamubwira ati nawe bebe nibaguhe kubera yaba yicaye impande y'isafuriya. wamwita bebe? Ni namwitwa bebe kuko kari akana gatonyi cyane kandi kari akana kanryohera mu bisanzwe gusa je yararyohera tutaranaganira. Mfise nk'500 nkifuza ko twoyasangira haheze nk'iminsi nkingahe je nca nifuza kumubaza igituma yama yicaye ngaha. Niho rero namwegera ndamubaza bite bebe, ambwira ati ni sawa, ndamara kumenga numeze neza wambaye impuzu zicafuye ni ikihe kibazo. Acambwira ati jewe mu bisanzwe naragize ikibazo. Ndamwira ati wagize ikibazo gute kandi ungana uku? Je muhira vyaranse, umugabo wa papa umugabo wa mama nanyishimiye yahisemo kunyirukana. Ndamwira ati ndiruko urambere ngo nukuri singo ndaguhenda niyo wotembera ukabaza muhira. Jivyo yese nabiha agaciro kuko ubuzima bubi ndabuzi naye narabuciyemwo. Ivyo nyene ariko aransigurira nani nivyo vyashise ndava muhira nkuko. Sa ndamubaza none wewe urara hehe? Ambwira ati je ngaho ndara. Ndamwira ati numpenze ngo ya nabajye bagenzi banje ngabajya turyamana. Ndamwira ati nukuri ndababaye cyane vyizi ngo ndakwereka aho tuzoza turararana nanje. Muri ico gihe nanje aho naryamase kuva ngo hari ahantu heza. Wewe ntaguciriye mu ijambo, wewe waba waryama nawe mwibarabara, nawe waryama ahantu habi, wewe nigiki cyatumye uryama ahantu habi? Nta bavyeyi ufise? Nta byari bimeze gute kuri wewe? Nanje kugira bishike ndyama ahantu nkaho kwabaye kubw'impamvu y'umuvyeyi. Je nari mfise mama gusa yari yaratandukanye na papa. Atandukanye na papa mara kuja mu Kayanza. Agiye mu Kayanza aritaba umuremyi. Amaze kwitaba umuremyi bisaba ko ngaruka ngaho Ingozi. Nsanga papa yazanye undi mu mama, yundi mufasha nawe nitwabanye neza bivanye n'ukuntu je ndifura muhira. Yanyimvira ko vyinshi marango nofata abatonyi banje nabi, amagambo menshi. Ndavuga ati je ubuzima nivyo kunda ko ndaburinda, mureka sohoke nje kurondera abagenzi twobana. Igenze uko rero niho duhura na Kiriku ca twitangurira ubuzima bwacu. Aransigurira ivyiwe numva ni ngorane mu zindi. Nanje ahantu naryama sukuvuga ngo hari ahantu hashimishije. Wowe na Mama Kiriku mwari muzinanye? Mama Kiriku nitwa tuzinanye gose gusa yari mu mama numva abantu bavuga neza. Yari mu mama azwi ngaha mu muji. Umugabo mu nyuma Kiriku aramumbwiye. Amaze kumumbwira nguma ndamubona gusa sinifuje kumuganiriza ngira yari kuhava nyishura nabi gusa niko namwikeka mugabo siko namusanze. Mu nyuma rero niho namwubahuse ndamubwira ati burya wobuze umwana wawe yariga Mama Kiriku ngo yango fa ngo je naramubuze mfasha. Ndamubwira ati nukuri uwo muri umwana wawe turi kumwe kandi nangorane kirese nyene ko inzara ikunda kumufata rimwe akaca mpenda aragwaye kumbe ni inzara. Aca nkubitisha hirya no hino nkaronka tukagura nico kijimbo takakirya. Gusa wewe warukwiye kumenya ukuntu abayeho. Nyimba uronse nico kiro c'ubugari ukakirungika tukagicumba cyangwa tukagura ivyo turya kugira ubuzima bubandanye. Okay, urashobora kuduha umwanya tuje kuraba hamwe mu buzima mwaciyemwe, aho mwagiye muraba, aho yize Kiriku kuko ndumvura namuzi cyane, aho yize, aho mwarara, aho mwaja gufungura izo ndya dawe wamutwara kugira afungure, aho ibice bitandukanye mwagiye muracamo kugira tubibone n'abakozi ba Bujayi TV babone ubuzima koko mwabanyemo na Kiriku. Kandi aho hantu twashika bikunze utubwire story yaho hantu uko bimeze. Nego nangorane tubandanye ndabereka. Ni umwana washaka yarafise n'umutima mwiza naco yampisha. Nari umuntu nyine akunda kumbwira ingorane afise. Nanje nyene ndakunda abana naca ndondera ukuntu nyene twofashanya mu bintu nk'ivyo. Tukaba mugabo turi abantu twibusanya gusenga Imana kubera twavuga ati byose ni Imana, twe naco twokwishoboka atari Imana. Nice. Bakunzi ba Bujayi TV, reka rero dufate umwanya tuje kuraba hamwe mu buzima Kiriku yagiye aracamwa na mugenzi wiwe kuko niwe bakoranye kuva kiri muto gushikaho Kiriku yafashe umwanzuro wo kuja i Bujumbura atwawe na Big Fizzo.
je n'umwe ndafite ibintu byinshi nshaka kumenya ariko byinshi aza kubimenyera hiyo. Welcome rero ndakwibutsa yuko utibagira kugira subscribe. Nitwa Isaac Classic ndi kuri micro uno munsi, ariko kandi ndabibuza yuko Kiriku aheruka kubura nyina wiwe ngaha turi wabo. Izi ntebe zose mbona ngaha bari ku Kiriyo, bariko abantu batandukanye ariko bahavuye kumvuza kavura. Murabizi ko Ingozi haguma hagwa kavura. Nitwara umwanya tuza kuronka umwanya wo kumvugisha Kiriku nawe nyene tumve uko amerewe kuri no mwanya. Ndazi ko mwese mnyote kumva ijwi rya Kiriku ati kuva abuze nyina murose amakuru yuko Kiriku yabuze nyina uboho amerewe gute. Ariko gushika kuri no mwanya nshise ngaha Big Fizzo ntarashika kuza kumuraba, ariko bambwiye yuko ashobora kuza ataje naho nyene sinzi ngo nimvuza akazi. Ariko mutoya wa Mugani Desire ari ngaha, Big Fizzo ari ngaha, naho nyene nitwara umwanya turaza kumuyagisha. Reka dufite umwanya tugende kwanza turabe ubuzima bwa Kiriku yaracamo ngaha mu ntara ya Ngozi, byose ndabigushikirize. Okay, nkuko mubibona rero aha batubwiye yuko hariho Kiriku yize mu wa kangahe no yahize guhera mu wa mbere gushika mu wa kane. Bahitwa ku Sentare. Ku Sentare rero ni imwe mu mashuri ya primaire yizemwo. Kiriku wagitora ku nkuru yaciye azayiga ngaha mu windwi kuri prison. Bahitwa ni kuri prison. Amashuri bahita kuri prison. Bahitwa kuri prison niho yize mu windwi. Bivanye n'ubwo buzima rero nabwo yararimwo, agenda arananirwa kwiga, ibibazo bimwe bimwe bimunanira bivanye n'ubuzima. Mugabo yari umwana nyine yamye akunda amashuri akihatahata, aradubura rimwe kabiri. Amaze kudubura rimwe kabiri niho yaciye atangura kuzararonka abo bafashe b'Ubujumbura. Hariyo manager numva baciye babonana, aramubwira ngo ari mufasha yaronse. Nabati none yo mufasha waronse wumva ko yo gufasha nk'iki? Amwemera ko yo mujana Bujumbura kwiga, ibintu nk'ivyo akamukurikirana. Ndamwiye ati Kiriku yamana twasenga n'ivyirikira twereka inzira, ubu ko ugiye gutera iyindi ntambwe ukaronka umuntu agufasha kuba wo kwiga n'indi ntambwe kandi ni vyiza. Okay, aho ni vyiza. Haro yahize ngo mu wakangahe no mu wakangahe? Ni mu windwi yahadubuye kabiri. Amaze kuhadubura kabiri no yaciye ahura n'uyo mufasha. Kinda. Ama nipe. Kinda. Nipe. Kinda. Akiana ni mwaka huu lazima tuwawashe. Bingu twabemereye yuko tuza kuguma tubereka aho Kiriku yagiye araca mu buzima rimwe. Aha naho ngo nihe wahanzanye ariko sindatahura. Hari ahantu hakunda kuba hari ikonaniro ry'abana, nkaho ubona kara kabuga nyine bakunda gukinira akagapira k'inkaratasi. Hamanga gucavu naho hari ahantu akunda gutora udukara, amashashi kugira ronke amajana 5 amajana 3 yo kugira agure zanja zibayabaye nyine z'abantu bari mu ngorane. Yakunda cyangwa inzara yamwishe ashaka kuhisha abantu, yacaza kigamira nko ngaha gucavu arindiriye ko baza kumena imyavu kugira tora udushashi. Aha rero yaguma tora imyavu kugira bigende gute rero mwaza ngaha kuhatura imyavu kugira mwarondera yiki muri imyavu? Ni kuvuga ikintu twaronderamwo rimwe warahasanga amashashi, kuko ukwijisha 10 barashobora kuguhijana nk'abantu batandaza amakara. Urumva washoboye nko kuronka ishashi 30 yabara amajana 3, ishashi 50 yabara amajana 5. Urumva amajana 5 naho nyene waboronse cyo rirenza. Yego jewe reka tuca tubandanya, ariko hanyene genda kubaza akabazo. None mu bisanzwe nivyo turazi abana baba mu buzima bubi nivyo baraja mu yarara n'ibindi nkuko babivuze. Ariko gisha kumenya abari kwa dukiyana barumva yuko babibonye kandi bavyumvise yuko Kiriku nyina wiwe aheruka gupfa. None yaba muri ubuzima bwose nyina we yari
kuvuga Kiriku kugira muri ubu buzima si ukuvuga ngo nyina we niyifuza kubana na Kiriku yaravyifuza cane mugabo bibaye kumvo yuko nyina yararongowe ku yundi mugabo kandi uyo wundi mugabo bari bashoboye kuba bovyarana abandi bana mugabo uyo mugabo bivaye n'ukuntu nyina wa Kiriku yaharanira agateka k'umwana wiwe urumva uyo mugabo we niyashaka kumva ko Kiriku ashoboye kuba yovugwa aho se wa Kiriku yari yarapfuye ise wa Kiriku yapfuye arakana gatonyi cyane na Kiriku acatwarwa n'undi mugabo ubundi mugabo barabana ariko ntiyamukunda Kiriku Kiriku rero mu kuri izo mva cabona ati reka ndababise ndamubise mama agumane n'umushinga nawe wiwe kugira babane neza nicyo ushatse kutubwira yego kumvo nk'iyo nyene Kiriku yarabona ko umugabo wa nyina atamwishimiye atana gato aravuga ati kuba umugabo nk'uyu agaburira mama akongera akagaburira abatonyi banje atanyishimiye nakamara ko kuguma ngaha kimwe ndafise utugenzi twama dukinana imipira reka nze ndatwegera bikunze ndabwiheke ko saa sita nyimba bafunguye dusangire mu buzima nk'ubwo nyene Kiriku nibwo yagiye aracamo yego my god wowe ngaha wibukiki kiyo ndi ngaha yarara wiravye nkuko wibukiki mbwira kantu wibuka mwakoranye na Kiriku ngaha kera kaguteranye Kiriku kera iyo ari nko ngaha kuri yararira amarira menshi cane yariravuga gute yariravuga ati mama je papa ngo ndifuza kumubona amubwira ati Kiriku wowe uri kurarota canke bakoroze oya ngo je ngo ndakumbuye mama ndambwira ati none ga Kiriku ngo ducane base kwa mama umurabe kugira umve base ko umwe ku mutima umugabo we yonsangayo ngo yongirira nabi ndambwira ati naco je mama wenda za kumubwira ko mukumbuye turaza kujana mwijoro base umurunguruke ni hanyuma inkumbu zihere mugabo umwanya munini Kiriku yamari ngaha ku cavu nyene arindiriye arabe ko hari icoro yoronka hey my god tubonanye turabe aho Kiriku ho yaryama naho yafungura aha naho yakinira twabonye aho yigiye twabonye aho yaza kuronderera irasiyo reka tuje kuraba aho yaja gufungurira aha rero wahanshikanye twahashitse aho niho mwafungurira niho mwaryama byagenda gutana no kuvuga aha bwari uburyamo bwacu mugabo naho twaryama nyene ku magunira hasi nyene gusa nyene hasa na hasi aha oya ngaha mu nzu indani kwari ukwikinga akavura mugabo vyasa nuko ari ngaha nyene ariko mega haratembera hasi kunyene oya haratembere gose barahabomoye ibi ni nka bishasha novuga nego barahasubiyemwo gose none musanze kugira mutore kuza muraryama ngaha nuko mwari mwabuze ahandi mworyama ni kubera mu bisanzwe naho twari dufise gusa bivanye n'ukuntu nanje hari abantu bari banyizeye ngo nobacungira ibintu niho nakika gasaya bikaca bisaba ko n'uyo mwana Kiriku ndamukura mu kanevu kuko yarana mu kanevu nimvira ko imvura iguye umuferege nk'uku nimvira ko imvura iguye ishoboye kumutwara nyene ndamati ngo ndakwereka aho tutonyagirwa abahita gute ahani kujya kanga bahitwa kuri Rubuye ni mu Rubuye mu bisanzwe kuri shuri ni ishuri ryo kuri universite nyene riri mu Rubuye mwaryama tugenderaho mwafungura nangorane tugende reka tukurikirane aho baja gufungura hama tuje tuvugana n'amajambo 2-3 maze tuse nk'abasozera ikiganiro murabibona aha rero nabonye ibintu by'ifungwa cyamvuga ati kumbure aha niho yafungurira aha rero Kiriku niho yawurya kera Kiriku mu bisanzwe hasa naho hariho hamukujije umwanya muremure kuko n'inzara imukweze gatonyi yaca yikwega ngaha kubera abakozi bo ngaha nabo baramureze umwanya umwe kuko nakana bakunda nakana bakabonye ngaha baca bibwiriza ko gashonje bakaca bakazanira indya nk'ubu urabona nk'arya amasafuriya yo kubaroza ari indya ziba zasigaye hasi baca bagakokorera bakaca bakazanira akakicara ngaho ku nkwi niho kuri zimwe niho gakunda umva cha ndamubona aho yari yicaye aho cumenga cha ndamubona niho akunda kuba yicaye cyangwa nkamutuma agenda urabe babagenzi bawe
baha igihumbi kugira baduhe vyinshi dushoboye gusangira n'abandi bataronse. kenshi muje ngaha mwamfungura indya zimeze gute kuko watubwiye ati amakoko hari igihe babaha indya kumbure bivanye n'amahera kumbure mba mufise kwangana mwafungura indya zimeze gute? Twafungura indya mu bisanzwe na marungu. Marungu ni iki? Marungu ni zange nyene ziba zasigayemwo musi nyene wa muceri nyene wanyuma wazigiye nyene barashobora gushiramo nk'agasosi k'ibiharage umufa bikaca bituma ko vyorika nyene ukumva ko nawe ushoboye kubirya uryohewe bivanye n'ubuzima urimwo. Reka nsabe ko twokwegera ngaho imbere gato hama tuvugane namwe mu bakozi kumbure bigeze kugaburira Kiriku kuko nkuko twabibonye aha niho yafungurira niho yahura n'ifu yaronka ico rirenza. Yurik ni sawa biragenda ni bomani reka duhagarare gusa nyene reka duhagarara nyene harakwiye avumva ko imbere y'umuryango iranuzibira bariko barirenganira mutama ni sawa Yego ni po jewe rero naronse amakuru yuko ngaha niho Kiriku yahora aza gufungurira kandi wewe uri umwe muba mugaburira mbe Kiriku muheruka rya Chenda muheruka kera ahubwo nyene je nashaka kumubona ndagukuntu areho ariko birashika urakurikirana indirimbo ziwe Yego rimwe nama ndazumva irakarimba kamwe ka Kirikuzi oya naheruka kuyumva umva noce ndayibuka okay we muheruka Kiriku afise nk'imyaka ingahe? Imyaka yo yarafise nkose no yimenya oya utugeso yarafise kenshi aje ngaha kubasega indya canke kugura imfungurwa zarize mu bisanzwe ntiyitwara nabi ahubwo yazisabana umutekano kandi natwe tukazimuha neza nyene. Okay ariko ubu urazi aho iterambere rya Kiriku rigeze? Oya ntaho nzi no hamenya ubu Kiriku n'umustar no mu boss none ubari hehe none ubu Kiriku mukanya araza kuza aramutse ambwiye ko aza kuza ngaha ace ngaha baramutse zanjya yafungura ntazaheze. Oya zijya ziboneka ku masaha yazo nkubu arashobora kuza ngaha gasanga zabonetse ngo bazita gute je amarungu n'uburungu ni imfungurwa zimeze gute ni ifungurwa nyene nujya biba byasigaye nyene mu nkono iba yatetse umuceri bijya byo hasi biba byasigaye fungurwa Kiriku yafungura ubu ndibazana n'ivyo yibuka ubaga imicopo waga inyama oya ivyo wigeze kurya ntiwigera uvyibagiye oya ni akajambo umbwira Kiriku nawe ingo wewe nduvise hari umuntu ngo bahora baryama na wangu ingo ye ni sawa man na Fizo kwanza ara kuri kamera ni Kiriku wawe ndi baririmbana na Fizo niyo tuko turavuga ngaha wewe witwa je nitwa Juma Juma wowe waje kujya marungu na uracyari mu marungu Achari mu marongo n'ubu ndafise ubugari bampaye turabe none ubu ukura buke ubugari bw'iki ingano tamira turabe ko ubwo burarika ewe je ubugari bwonyene je umenga sinoburya yo buramirika buramirika no mugano barundi ngo haryohe yo baguhe yego sha cyo wibuke izo nizo ndya zadukujije binyibutsa Kiriku nizo ndya mu bisanzwe zadutunze gushika hatugeze n'ubu sinovuga je ndacyazirya n'ubu Kiriku tubonanye turashobora kuzisangira ego sha Kiriku umwanya ubonetse je ndamuzana ngaha kuko Kiriku barazimvye ndaga ko muronka Kiriku vyoroshe arazimvye ke bagenzi si bibi uramusagenzi kameme si bibi ndaze bizigura ko araza ngaha Ngozi ntabaramu nuko tubikubwiye nyene kubera twamuheruka kera gira akajambo kamwe kwa Kiriku ijambo rya Kiriku gusa nuko marungu gusa twayamuha neza kandi ntiyagenda dututse yatubwira ati twe murakoze ariko wumvise ko nyina wibaheruka gupfa yego bari babitubwiye hirya yejo uraje kukiri abashoboye kuronka umwanya baragiye okay sawa uyu ngo wavuze ngo witwa nitwa Juma none Juma cameraman mwereka ngaza kuva hasi kushika hejuru iyi style bayita gutema cyewe urariri oya Jesse ndirimba gusa twarararana nyene mu ibarabara mwararana na Kiriku arakwibuka aho wibaza aranyibuka ariko kubera ki wewe yabivuyemo utarabiva cyenda muzi yitwa Bawu ubu basigaye bamwe twa Kiriku twarabanye no muri Giriteka
Gusha none mbwira je kintu ntuma kwa Kiriku mubwira Kiriku ajya kuri kamera arakubona mubwira akajambo kiri shaka wowe urabona uracari hahandi Kiriku ageze kure yaratunze shaka Fizo yaramufashe neza ubu n'umustar barabegwa ubu amarungu ntakiyaga shaka nanjye afashe angurire n'akantu kubera nawe twabanye neza ntamufashe nabi gira akantu wibuka wamuhaye Kiriku kubera namufashe neza yenda muryamika neza turararana mwararanye aho ku maso okay urumva rero uyu numwe mu baryamanye na Kiriku barabanye we rero baracaryazangiye abafungura kera bakiba mwibarabara bose jewe nukuri nuvumenga ni atari cyane reka Juma wereka ndagushimira ariko yakumvise ndazi umunsi umaze zakuramuza sivyo none naragushaka wowe gukura yashaka ankura hajya hepfo ku station kwa Karofani nukuri cyo cewe nta na kimwe generalira mwibarabara nyene nka kwa kundi nyene none kugira uve mwibarabara hasabye umuntu yo gufasha ikiyo kugira uve mwibarabara Bona Fizo barakorera abakene kiganiro arashaka kumenya icyo ashaka gufasha kumenya nawe yocha kwitorera ntavyo wome canke undi mugira neza bari kora ababujeti kuri no mwanya yo gufasha wowe ushaka gufasha kugira uve mwibarabara shaka ko bontana muhira nyene nkitahira muhira nkava mu mwibarabara iri wanyu ni yepfo mu vyego Nero fise bavye oya fise mama waramutayire kuberi kubera taburyo twari dufise muhira rero wewe waje kurondera ubu rero waraburonze oya ndera none shaka rusubire mu rugo ataburyo uraro uzobugiye gufasha ikimana paka ndo nk'uburyo nyene ndoca asubira muhira nibyo nakubajije ushaka none bagufasha iki none kugira uve ngaha mibara abeze bagutahane muhira none umuntu yagufasha kuri iyo tike nk'uje ndaguha iyo tike hanyene ushutaha mu rugo noca ubugiye ushiriki ikimana na kimwe nyene notaha muhira nyene nkaguma mu rugo Juma jenge ndakubaza akantu mugiga tusozera none kenshi ufise mama ugashuja mwibarabara haba habaye kubera atakuntu nyene ko kwifasha nyene tuba twabuze nk'ivyo turya mama nawe akaba nyene akora ibintu by'uburimyi atakintu muhira gihari nyene cyo kurya atuvukana turi abana benshi cena cemiti muri banga turi abana 8 abakuru bari bamwe n'abamaraya mu Kigarama nurugenda yo bibakure mu nibo kwemera tunahuye ahubwo baca bambwira ati ahubwo wewe genda wipfire nabi nyene Atari ibintu biraruhisha umutima no kurinda kurahira okay nice twari ko rero turaba aho Kiriku hari yarifungura urako twasanze n'abagenzi biwe basangiye imfungurwa zitandukanye reka babonye n'imfungurwa Kiriku yafungura akiri muto akiri muzima bwo mwibarabara ubu Kiriku abayeho neza abanye na Fizo amufata neza nk'umuvyeyi akajambo ubwira Fizo Fizo mu bisanzwe turamushimira bivuye ku mutima icambere cyo Jesse nobesha Jesse nafana Fizo wafana Fizo oya Jesse naramufana wiwe je naramufana wa Sat-B bivanye na Sat-B ubuzima yagira acamo yatwerese mu ndirimbo narumva ko nkunda Sat-B mugabo bivanye n'ukuntu Imana yaturungikiye Fizo mpaka baramenyana na Kiriku nico kintu cambere naciye ndyoherwa kandi Fizo ndamusaba gufasha abandi bana bari munsi ya Kiriku babaye mu buzima nk'ubwo yarabayemo nkamusabira no ku Mana imufasha gumatera imbere arondera aronka afyara uruvyaro gunguke rutera imbere ruteze imbere n'abandi amen iyo ni insengesho Fizo bamusengeye so urafise impano yo kuririmba impano yanje niyo gukina umupira no gukundana mu bisanzwe gukundana ni impano urukundo sugwa bose burya na Fizo ijya ni impano afise ni impano itashikiye bose ni impano none je nshaka kumenya we Kiriku muherukana ryane Kiriku haraciye imyaka 4 tutabonana kandi gushika ubu ndamukumbuye cyane mugabo iyo mbonye Fizo buri gihe ndamubonamwo Kiriku biratuma n'agatima nyene kaguma gatera neza mba nibazi ariko bigenda neza none wewe wamusezeye Kiriku yagusezeye ubwa mbere agusezeye ati ndagiye yakubwiye ko agiye mu bisanzwe Kiriku ijyambere ansezera
yari yahuye na Satubi yari afise show ngaha kuri Belvedere kwa kuntu ka Kiriku kakundwa n'abantu kare gafise impano yo kumva ko koririmba kubera abantu bagakunda gaciye nkajya kuri stage bakabaye kakana gatonyi kakaca kaza kakishika kuri stage abantu induru umusitari yaje w'umushisi akavuga ati uyu muntu bakomeye induru ninde niho ngira yasohoka gatonya karabisha amaso agasanga nakana gato uyo muririmbyi akaca yifuza ko bogenda bavuganye iyo munsi babonana na Satubi babonanye na Satubi aramwemerera ati peti urangyoheye kandi ni wabandanye uzotera imbere ibintu nk'ivyo niho yaciye anamwemerera ati ndifuza yuko basi twosorana karirimbo yo ni Satubi Satubi yifuza ko sorana karirimbo kiri kure niho yaza muhira ahantu nyene twaryama hamwe nakwereka afise akamwemwe keshi ngo nahuye n'umusitari ndamaze umusitari Satubi yanyemereye kuzokora karirimbo kandi yampaye isango yo kuzomanuka ibujumbura kugira tubonane ndamwiye ati ni vyiza cyane yamana dusenga igumi bandanye hezagira iyo nindi ntambwe kuko hari abantu bifuza kubonana na Satubi bakabura ukuntu babonana uno musi waronse amahirwe yo kuganira nawe uramubwira ikibazo ufise inzara ngira yanagucoreye ngira ngo nyimba yaramucoreye mbatamucoreye sinzi gusa yaciye ampendesha inoti ya 2 ngo nge 2 yampaye magosi nibaza ko ariwe yabimuhaye canambye ati dusimbe twigurire zanjya zacu ko butarira musimbira nga twaje dusimbira hanye numbona haturi nabona abantu badufata neza ku munsi niyo batubonye bamwe baradutandukanya n'abandi bagadufata nk'abana babo yego hanyuma bigenze uko Kiriku aramye ati nzogenda ku munsi wa 4 namye ati we rero ni witegure kwa kuntu wama witegurura ruraririmba fata imistari uzovugana na Satubi akacaja ko ngo nzohere ku buzima bwanje cankwe ambye ati wewe yiyumvire neza kuko ni urumuririmbyi ni umenye ivyo utangurira akaca atangura kurara ririmba atanguye kurara ririmba na agatiro kakantwara nkamubwira ati reka rero uzosubira mu ndi munsi umanze utegure kuja kwishuri bukeye bigenze uko rero bukeye agenda oya niyagiye uyo munsi yararindira iminsi 3 ku munsi wa 4 caramanuka amanuse genda rindira navuga ati ndakeneye kubona uyo muziki wa Fizo na Satubi kuko wakiri kuna Satubi wakiri kuna Satubi ndavuga ati uyo muziki wo buryoshe cyane bivanye no kuntu umwana tumyizeye Kiriku niho yamara iminsi 2 cyandifuza kumenya amakuru yiwe niho nabajije ndabaza kubera twahuriye ku murongo kubera araga Facebook nkunda gukoresha ngiye ku murongo ngira Imana ndamubona namaza Kiriku bite ko wa muziki none tutawubona nibiki ngo sayo kuvuga ngingorane ndiko ndaburanira ngahi Bujumbura ngo ndabwirirwa ndambye ati none ubwirirwa gute kandi uri kumwe n'umustar ngo yaje urumva ngo arumva ngo mandamurondera namubuze ngo nampa n'umwanya wo kuganira ngo nkubu ngo manja no kuraraguza ngo ndara ngo kwa master ndi muri studio ndamubwira ati burya niyo kugira ibintu nk'ivyo we mwegere ndazo muziki murawukorana gatonyi ndamubwira ati wewe urazi ko wabayeho biri mu bintu kumbure bituma Kiriku adahuza cyane na Satubi kuko mu ndirimbo nyinshi za Kiriku arakunda cyane kumudisinga Satubi sana cyane hamudisinga birumvikana kandi burya iyo ukoreye ikibi umwana kiri muto akura ico kibe acibuka burya Satubi numve Kiriku afa ku murimo washaka Kiriku yarakunda Satubi mugabo bivanye no kuntu yamukinishije ageze ngaho kwa Masterend yarara kwa Masterend none yaramubuze Satubi byagenze Masterend yari yamubuze Kiriku yaramubuze Satubi yaramubuze gusa yaguma abonana na baba danseri biwe abadanseri bakamuremesha murindire ngo uramubona bakumwisho Kiriku ndamubwira ati garuka uzotuma upfira ngako gatumba ntugire ingorane Bujumbura byo tubabaza nk'umwana twakuranye nk'uko uri guragira ikibazo kandi ufise handi twamatuza kwironderera inzya zacu kasanga wiriwe inzara je niriwe mpaze kandi nawe ushonje ni kibazo garuka n'ingozi niho yagarutse atabonanye na Satubi acara manza aricara ngaha aricara kubera kiri ku mwijoro kugira twibagira ubuzima tuba turimwo niho twaje ahantu kuri karaoke yo ruguru ku Gasaka tugiye nyene tukahagarara tukaraba kuna abandi bavyina abaronse ukuntu banwa agacupa naye tukavuga tumunezero n'uyu twifatanye nabo tukaguma twitambira kuko kiri kuno umuntu atanywa inzoga
ni umuntu gusa nyine akiri umwana kubera bivanye n'aba bagenzi be babona bamuhenda ngo afate agatabi kuwafata oya nakatabi nafata ni navyo byatumye ndamuba hafi kugira ndabimubuze ndamwumvisha ishuri kari ryongera akamaro nanje naho bitakunze ko mbandanye ishuri mugabo nari narifuza kwiga bivanye ku mvo z'abavyeyi imibereho mibi vyarase ko niga kumenya rero ngene Kiriku yabonanye na Fizo hama aho yaragaruka ariko yarumva impanuro zaragaruka yarumviriza impanuro aragaruka uko kubonana na Fizo ni kwa kuja muri karaoke agiye muri karaoke asanga abavyeyi baje ari benshi kubera uko kuntu yari afise udufacetime twiwe yarashoboye kubitira ka facetime nawe ukumva kuryohewe bivanye no kuntu karakana fata uyu mwana arafise impano uwo mukurikirana hafi yotera imbere umunsi umwe rero Fizo sinzi ibintu yari yaje mwino ariko araryoherwa n'abagenzi be yihagaraye washaka n'inyuma Kiriku no bamucishije ku ga stage Kiriku turagukeneye ngaho uramutsa abantu Kiriku niwe yagiye kuri stage gatonye aratangura umustari kumbe nyimbere yabonye Fizo nyimbere acatangura kumushiramo Fizo hari yumva nawe umutima urasimbye arakaraba umwanya wari kumwe na Kiriku wewe aho mwari kumwe yego niho twari kumwe nyine amaze kumubona aca mwemerera ko bazosorana umuziki amaze kumwemerera Kiriku ivyishimo biramurenga bivanye n'ukuntu aronsa amahirwe yo gusubira guhura na Fizo kandi Fizo ndibuka ko yigeze kuza ka Kiriku kubera nakano kamanye impano kuva kera kakiri gato karifuza kuririmba ngo karirimbere nyina urumva Fizo hari ikirori bigeze kuzana namwo ba Mukombozi ba Shanera ico gihe rero Fizo yarigeze guhura na Kiriku kakiri gato kwa kuntu nakwereka kubera karakunda kuja kwirondera udufaranga mu bantu ico gihe barahuye Fizo aguma kegeza ku ruhande akinoba gose paka Kiriku arumva ko Fizo amwanse je Kiriku ati je Fizo yarangaye ko narigeze kuba nifuza ko twoganira nawo mugabo rero no munsi ndaryohewe cyane nagize amahirwe yampaye umwanya umunezero wandenze mbere iryo joro niya naryamye burya yaraye yicaye yiyumvira ukuntu azokorana umuziki na Fizo ararama umunezero ndamubwira ati ryama burya n'Imana yamukurungikiye nkumbure hariyo byinshi azogufasha kuko nkuko numva Jesse ndumufana we mugabo ndumva ko ari umufasha mu bisanzwe niho rero yarindiriye akaba ari undi mugabo w'ibujumbura sinibuka izina ryiwe yari yarakunze ka Kiriku gose agakunda bivanye n'ubuzima we yamukundiye umuziki yamukunze bivanye n'ubuzima yari arimwo amwemerera ko zoma umufashe wiwe ico gihe rero uyu mugabo araza kugatora aje kugatora akabyaza ati wiga mu kangahe niga mu windwi wiga he aha naha rondera ibikoresho rero uje kwiga ibujumbura ndame none Kiriku kuyo umuntu agomba kuntware gashatancishijeho muri uyu mwanya wari ambassadeur muri uyu mwanya ni uri umuvyeyi wanje kandi naye ninje ndo muvyeyi wawe dufashanya mu bibi no mu vyiza ubu ugiye ubona unsize gute bizogenda gute arambwiye ati humura sindagutaye sivyo turi kumwe naho ngiye kure nzoza ndagukubitiza akagatima mbaza ukuntu meze mbaza ubuzima ukuntu bubandanya ndamubwiye ati vyari vyiza gutera imbere mugabo raba numve ngaha ndacagukeneye yego kuko ndabona je turi kumwe nje naye turashoboye gushika kuri vyinshi tutazi hama rero iyo bigenze uko manager wiwe kubera je nitwaronse ukuntu tuganira ndamubwira ukuntu bimeze mugabo manager wiwe uyu muntu numva ngo yomubera umuntu ari hafi nkumva ko hari abandi bantu atunze baba mayibobo ndavuga ati naco kagemurerere reka ndamureka agende nkumbure hariyo vyinshi azokunguka kuko agiye mu muji ni impano yiwe arashoye kuyigirira hari kazamuka bivanye kuntu avuye agiye mu muji naho manager yamutora amaze kumutora aragenda aba muri zo zindi fuvye baba mayibobo je rero naguma numva ku mutima nsimba umutima ndavuga ati je ndashaka gushikira aho hantu mbona Kiriku yashikiye umunsi umwe nditora naronse ibihumbi 10 ndabati aro Kiriku ndamaza uri hehe ndi Bujumbura hehe mujabe je katahonzi ingo untegerere ngaha ndaje gukora musa Kiriku arambwira ati nubu mpenze kuje kunda musa mbwiza ukuri ngo nukuri ndaje gukora musa niho yantegereye kuri King Star nyimbari King Star sin amaze kuhanegera aranyaki aho yari yaramanutse Bujumbura ari kumwe na Fizo yari yaramanutse Bujumbura ni yari bwaje kwa Fizo yararindiriye habwa kazokorana umuziki na Fizo mago Fizo kuri uwo mwanya yakubwiye ko Kiriku yakubwiye ko abaye Kiriku yambwiye ko abamujabe mu bamayibobo nyene bafashije burya Kiriku yashikiye mu bamayibobo
je kugira navyemere naragiye Bujumbura nanje kaze yimpereye muri abo bamayibobo nyene arambwira ati kaza aho njyama naha aranyereka abagenzi be bamayibobo hari heza kameme ugiranje naho yaba ino yego hari heza n'imfunguro zaza ku mwanya udahari barakubikira nanje washaka baranyakiriye neza arambwira umugabo mufashije amufata neza n'umuntu amwama hafi namubwira ati ahubwo nyimba rumugira neza nkuko nanje uribuka umunsi abire nanje nze nibere muri ubu buzima washaka bikunza asubize ku ishuri none byombera akamaro gusumba turaganira twishi ndambwira ko mbona wavyibushe naboro bohora amatama basi yasoye kuduga no munezero imana igufasha utera imbere canamabaza none Fizo gute amyatisha Fizo aragoye kubona ngaho Bujumbura kugira umubone ni hatari mugabo ngo je ndiko ndagira inguvu kuko ngarakunda gutemberera ahantu ujya mu manager we yadandariza umuse yatembere nzoca ndamwibutsa akabaye kena namwe ati ibintu bizira igihe wegenda wicara utekereze burya Fizo niyo bagufisa agatima azokwibuka nkumbure mukorana ibintu mwari mwavuganye Kiriko niho yicaye ngaho yicaye ndaharara iminsi 2 baramfata neza baragarukira nca ndagaruka ngaruse rero niho mu nyuma numvise ngo Fizo ngo yahuye na Kiriku ngo basiranye amasezerano ngo muri Bantu Boy name ati Fizo kweri yose nyisha Kiriku umwana w'Ingozi kandi nzi ko hari abastari buzuye Bujumbura yo bashira muri Bantu Boy gute ahabwo kimwe ngira ariko araprofita kugira mukorere ka karirimbo bari kumwe je nivyo nibaza mu nyuma niho nabajije Kiriku ndamubaza Kiriku bite wa muri Bantu Boy kwe Kiriku bite ni sawa mwarabonanye na Fizo ngwego ko arabonanye kandi ibiganiro bigeze kure ndishimye cyane ndabona umenga hari kuntu ashaka kumfata vyanyohe nanje namubwiye ukuntu kwa gute ndabona ari shira hamwe gitwa Bantu Boy ashaka gushingisha kandi muri iryo shira hamwe arifuza kuba yonshiramwo ndamubwiye ati ja ku mavusenge ni Imana iri kirabigukorera ja ku mavusenge senga nyene vyuzuye nyene Imana irashoboye kugufasha niho rero bagize Imana nyene Fizo aramwiyumvamwo numva muri Bantu Boy nicaye na ko wa muziki none udasohoka we na Fizo akagoma ndemesha arindira ngo mu minsi uzosohoka ndavuga ati ivyo bari vyi shaka rero kumenya ubwa mbere wumvise indirimbo ya Fizo na Kiriku uyumvise gute mu bisanzwe jewe sinari umufana wa Fizo nubu niko nagiye sinari n'umufana wiwe mugabo ubu gushika ubu ndumufana wiwe mu maraso nyicumva umuziki wa Fizo narumva kumenga bawusoranye na Kiriku mugabo nkarindira ko Kiriku avugwamwo wapi namaza Kiriku uramenda wewe ni musohorana mu nyuma rero no naciye numva umuziki gusa ni wagiye ku mugaragaro hari umuziki harimo Double J Kiriku na Fizo mugabo ni washimye kuja ku mugaragaro nyene ni ibintu vyagiye mu mpisho nyumva mwe uyo munsi nyene naye naraye nambaye ubusa kuryoherwa ndavuga ati umwana wanje arateye imbere mbere reka nsimbere ndabibwire nyina nkubonye usanga atazi yari ndambwiye ati umwana wawe yateye intambwe gatonyi ntuzokwibaze ngo turacari kumwe aramutransfer yari ku ishuri Fizo ikaramufasha ubarambara kabegwa amatama n'amatama yavyibushe nyene Imana yamufashije yego aho ni sawa rero neza cyane twumvise ubuzima bwa Kiriku yagiye aracamwo ivyo yagiye arahura namwe byo twumvise yuko Satbi Kiriku kugira abonane na Fizo yatangiye kubonana na Satbi ariko Satbi ngo Fizo Kiriku agishika muri mu Bujumbura Satbi araba ari busy sana bari occupé Kiriku ajya kujya guhabwa indaro na Masterland yatubwiye byinshi no musore aho ibindi binababaje ibindi nuko nyene tuza kumera nta kundi histoire no ihindura ariko sinzi impamvu Kiriku atakunda kubivuga ivyo bintu kuri social media ubibaza ko ari kubera Kiriku n'umuntu afise agahinda cyane bivanye n'ubuzima n'umuntu atigeze mvuga ko yabonye se wiwe n'umuntu yumva uko nyene ngo so wawe yitwa Jabiru yari umugabo w'umushoferi muremure akaraba ukuntu abandi bana baguma bamagara ngo papa akumva agahinda urumva iyo winjiyemwe mu buzima bwiwe nkuko mu bisanzwe nari yoba yifuza kubikubwira mugabo kubw'agahinda kenshi ntahitamwo kurira ukabona umenga nyene barabuze morale ni okay ni vyiza reka tuje ku buzima bwa mama umuhisi bavuga umuhisi sinzi marehemu mu rurimi twumva twese marehemu mama Kiriku aheruka kwitaba Imana nivyo yari umuvyeyi mwiza nkuko watubwiye mu ntango kuva mu ntango yari umuvyeyi mwiza ari mama mwiza Kiriku ariko arakubwira ivyo byose ugiye Bujumbura urabona na Kiriku ugarutse ino warabonanye na Makiriku urambye ati mama Kiriku je namubonye Kiriku twavuganye
nego urumva na Kiriku naco yagutumye kwa mama wiwe kiri kukunuma kwa mama yaguma ambwira ati genda umumpera isaramu nyinshi ndamukumbuye ndamukirize batonye banje ndambwira ati nukuri ndabishikana nubu mama wa Kiriku apfuye Kiriku batarabonana nyine yo kandi nyina we wafanya gahinda kenshi cyane kuko yifuza kumubona ni umuntu haciye imyaka ingahe batabonana yifuza kumubona niho yari yasimbiye Bujumbura arahiga yaba arabura sinzi ukuntu byagenze baraburanira umwanya nyina we ahitamwo kuzino agarutse mugabo yari yateguye iyi samedi nyene turiko turazamwe yari yateguye kari ngombwa tora umuryango abana batonyi biwe na nyina wiwe ngo baze kubonana na Kiriku ndazi na Kiriku ivyo bintu yari asanzwe abizi je nyina we bashakana namutumye Kiriku we nimwabonana bamumbwirira kumpera agapira ka Bantu Boy ndagakeneye naye ndakambare mbegwe bigenze uko rero niho nyene haci haza urufu giturumbuka yari karasuka umuntu nyene bicaye yari karamusuka niho nyina yahagurutse ahagurutsa mu byatu umutwe uri kuranja kwa guhaguruka ngo umutwe uri kuranja yatambutse intambwe zibiri aca yitura hasi yituye hasi bagwana no kumuvyura mujane kwa muganga acikanira mu barabara babimushikana kwa muganga byabaye twese twishwa no twaratangaye turarira birahera tavuga nakundi turaca kumuzika niho Kiriko nacenda mubona ku mugoroba ndamubwira ati wihangane niko biri twese ba mama n'abagihari Okay, reka tugeze ngaho ikiganiro cyacu cyari kimeze neza cyane gusa birateye agahinda urumva ko mama Kiriko na Kiriko barafite gahunda yo kubonana ariko ntibabonanye ndagushimire cyane naye ndagushimiye nsaba ko ndifuza kuramusa Fizo ni tutashobora kubonana uzomundamukiriza umubwiye ati hari umufana gufana cyane kandi agufana mu vya mu maraso ndifuza no kwica pako agatatuwaje kiwe ngaho gifuwa yaradufashije cyane neza cyane arifuza kwica pako tatuwaje ya Fizo kuko Fizo ngo numuvyeyi respect waramurereye umuhungu wiwe so peace ndagushimire cyane wowe uriko kurikira kino kiyago kuva mu ntango gushika muherezo wabonye ubuzima bukiriko yagiye aracamwa mu ncamake kuko tuvuze tugaruka ubuzima bwiwe bwose ntabwo twoheza murabizi ko Kiriku afise story ndende cyane ariko twagerageza kubibazanya amajambo makino masana mbwira mubone ivyo yagiye aracamwa nitwa Isaac Classic na Ngozi murakoze cyane mwese muriko murakurikirana kino kiyago tuzosubire ku kindi kiganiro bye bye ciao